ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakunzi ba radio na televiziyo Atakwihana nta juru, iri jwi mwumva ni rya Pasiteri Gatore Fabrice. Twinjiye muri wa mwanya mwiza, umwanya udasanzwe wa cya kiganiro cacu twama dukurikirana, cya kiganiro cacu igihe cyo kubohoka. Kubw'ivyo uyu munsi udasanzwe tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Inshuti mukundwa uriko uranyumviriza, umuntu yabohotse aridegemvya, umuntu yabohotse afise autorite yose ku kintu cyose, umuntu yabohotse afise umwidegemvyo udasanzwe mu buryo bw'umwuka, umuntu yabohotse afise amashimwe imbere y'Uwiteka Imana. Ariko nagomba ndakubwire, iyo ukiboshwe ni ibintu byinshi bigaragaza ko ukiboshwe, ni ibintu byinshi bigaragaza ko ukiganzwa n'icyaha. Kubw'ibyo rero ntabarambiye, ndabipfurije kubohoka, ndabipfurije gutabarwa n'Imana, ndabipfurije kuba aho Imana ishaka. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana ribonekana mu gitabo cya Yohana igice ni 8. Turasoma umurongo wa 34, turaza gusoma n'umurongo wa 51. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jambo ry'Imana ravuga ngo abana nyakuri. 34, Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Umurongo wa 51 haca havuga ngo, nukuri ndababwire, nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazobona urupfu gushitsa ibihe bidashira. Imana yacu ihabwe icubahiro. Aha ni Yesu bwiwe yariko arivugira, Imana yacu ishigwe hejuru. Aravuga ati nukuri umuntu wese akiganzwa n'icyaha uwo yitwa umuja w'icyaha. Mbega kuba umuja w'ikintu kanaka bisobanura iki? Umaze kuba umuja w'ikintu kanaka, ico kintu catumye umuja nico kikugida, kibuze wenda gukeneye aha kikujanayo, kuvuga ngo we ntubukivuga, ahubwo nico kivuga. Yesu aravuga ngo, Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire, ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha. Inshuti mukundwa uri kuranyumviriza, icyaha ni kibi. Icyaha kigutwara mu byo utari wateguye gukora. Icyaha kirakurisha itongo utari wagambiriye kugitongo. Icyaha kirakubahura aho utari kubahuka. Icyaha ni kibi. Icyaha gituma ukora ibyo utokoze. Icyaha gituma uvuga ibyo utovuze. Icyaha kiratuma ufata ideni utorifashe. Icyaha ni kibi. None Yesu aravuga ngo umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Inshuti mukundwa, mbega uhagaze hehe ko Yesu yavuze ngo umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha? Mbega aya magambo yariko yabwira abandi? Yariko yabwira Abayuda. Imana idufashe cyane, kandi turaze tugaserangura neza muri Bibiliya. Abayuda bwari ubwoko bw'Imana. Abayuda bari abantu bubaha Imana, ariko bareka kubaha Imana baganzwa n'ivyaha. Ni kuko n'abantu ba kino gihe bariko barakora, n'abantu ba kino gihe nuko bameze, abavugishwa ba kino gihe nuko bameze, abakozi b'Imana ba kino gihe nuko bameze, abakristo ba kino gihe nuko bameze. Uno munsi barakizwa, ejo bakabivamo. Ku mugoroba bakijijwe, mwijoro bakaba babivuyemo. Uno munsi barera, ejo bakirabura. Ariko nabo barakubwire, Yesu arabivuga neza, aravuga ngo umuntu wese akora icyaha n'umuja w'icyaha. Inshuti mukundwa, reka icyaha kizotuma utabona ubugingo. Icyaha kizotuma utakaza ubwizigirwa bwawe hagati yawe n'Imana. Icyaha kizotuma ubura faveur Imana yateguye ku buzima bwawe. Icyaha gituma utakaza agaciro imbere y'abari bafise
bajya bari bagufise ubwizigirwa. Icyaha gituma utakaza imigenderanire hagati yawe n'Imana. Icyaha gituma utumvizwa iby'Imana. Icyaha gituma ugenda mu byo wigombeye. Icyaha gituma utakaza vision. Icyaha gituma ugendera mu bishobisho. Inshuti mukundwa uri kuranyumviriza, ndavuga ngo icyaha ni kibi. Icyaha ni kibi. Reka icyaha, reka kuba umuja w'icyaha, reka kugitwa n'icyaha. Yesu aravuga ngo umuntu wese akora icyaha ni umuja w'icyaha. Hariya ku murongo wa 51 aca arabivuga neza ngo nukuri ndababwire, nihagira uwitondera ijambo ryanje ntazobona urupfu gushitsa ibihe bidashira. Umwami wacu Yesu ahabwa icubahiro. Ubu yari Yesu nyene ariko aravuga, yari Yesu ariko arabwira abayuda, umuntu wese yitondera ijambo ry'Imana, umuntu wese agenda ku ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Umuntu wese akira bugufi ijambo, umuntu wese aba mu ijambo ry'Imana, umuntu wese agitwa n'ijambo, umuntu wese yumva ijambo agakora uko ijambo rivuze, uwo ngo ntazopfa. Nagomba nakubwire, umuntu wese yitondera ijambo ry'Imana, Yesu ataravuga ngo ntazopfa. Bibiliya ntitubwira ngo naho wopfa ntuzoba upfuye ariko uzoba usinziriye, kuko hari umunsi uzokwikangura ubugingo budashira. Ngo hariho n'umunsi babandi babaye abaja b'icyaha bazokwikangurira ibimaramare. Inshuti mukundwa uri kuranyumviriza, wagenze gute? Ariko hari indemeso. Umuntu wese yitondera ijambo ry'Imana ntazobona urupfu. Rwa rupfu abapagani bapfa, rwa rupfu uwo ari we wese apfa, wowe si kuzopfa haba namba, kubera hari ikikugida, hari ikigutwara, hari ikibana nawe, hari ikibindani muri wewe, ni ijambo ry'Imana. Yesu atarabivuga neza, umuntu wese yitondera ijambo ry'Imana ntazopfa. Inshuti mukundwa, nagomba ndakubwire ngo ntuzopfa niba mu ijambo ry'Imana. Erega twe turaba ambasaderi, witwa umuambasaderi kubera kuragazwa n'ijambo ry'Imana. Witwa samuragwa kubera kuragazwa n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Abantu benshi muri kino gihe bataye ijambo ry'Imana, bumira ku vyagezwe vyabo, gukora icyaha nacyo bikibabwiye. Ariko nabona bwiye nabo gikora icyaha uracyari muja w'icyaha, ariko namoririza icyaha ntukiganzwa n'icyaha. Mvugira ngo amina. Ndiko ndavuga ngo wirinde icyaha kugira ngo uzobone ubwami. Ndiko ndavuga ngo wirinde icyaha kugira ngo uzabone ubugingo budashira. Ndavuga ngo wirinde icyaha uzushike ku vy'Imana yavuganye nawe. Ndavuga ngo wirinde icyaha. Haleluya. Ndavuga ngo wirinde icyaha kugira ngo ushike ku vyasezeranywe. Nshuti mukundwa ari kuranyumviriza, bakunzi muri ko muranyumviriza, bukuri ino radio yacu na televiziyo, atakwihana nacu, wihana icyaha, uzibukira ibibi ari gukora ibyiza. Iyo niyo jambo ry'Imana nari ndakuza rero no munsi. Ndakwifurije kuzibukira icyaha, ukumira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo byose. Ijambo ry'Imana rizogushikana wipfuza. Ijambo ry'Imana rizogushikana kuri vya bindi Imana yavugana nawe. Ijambo ry'Imana rizotuma noneho ugirana ubucuti cyangwa umugenzi n'imigenderanire hagati yawe n'Imana. Reka dusenge Imana. Mbega uragomba kumira ku ijambo ry'Imana kugiranira imigenderanire n'ijambo ry'Imana? Ni hehe wananiriwe? Cyaha cyakugoye? Ni hehe cyaha cyakwizingire ko cyakunaniye guheba n'umwanya wawe? Reka dusenge Imana. Data mbese na rya Yesu, nyene ububasha kandi nyene ubushobozi, ijambo ryawe ryatubwiye neza umuntu wese agikora icyaha umuja w'icyaha. Ariko ijambo ryawe ryongera riratubwira umuntu wese agenda ku ijambo ryawe rivuga ngo ntazopfa. None ndasengera umuntu wese yaganjijwe n'icyaha ngo umukure mu cyaha, ariko mu ijambo ryawe azobona ubwami bwawe, azobona ubwizigirwa bwawe mu wasezerana. Urakoze, ndaremye ubwami busha nciye mu ijambo ryawe, ndaremye ivyizigiro bisha kubaganzwa n'ivyaha kugira ngo babivemo, maze bumire ku ijambo ryawe kandi bibere n'ibikwiriye ubikore. Reka ijambo ryawe ribe urusasu, ijambo ryawe ribe imbaraga, ijambo ryawe ribe ububasha, ijambo ryawe ribe ubushobozi, kandi bibe nk'uko ushaka. Urakoze kuri umwizigirwa
urakoze kuvyumvise, mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti, amen.